hari ukuntu naho gitangura abantu benshi bavuga ngo niwe ya nyungu then nta kindi n'indwi zibiri wa muntu yavuga ngo niwe ya nyungu ngiye kubaka umubiri ngiye kugabanya akadange gukora ibi n'ibi indwi imwe yabikoze ariko umurindi ushimishije indwi ya kabiri mugandi ya gatatu usanga yadebukiwe kubera iki ntazi icyatumye nawe nabijyamo ntazi icyatumye nawe n'ibindi hangiro ni mpamvu yoze discipline ikintu cya mbere gikomeye cyane ndetse si ubuzima bwa siporo gusa no mu buzima busanzwe mu buzima bwose ubayemo discipline ikintu gikomeye cyane kuvuga ngo bashiki bacu hombe nk'impanuro tangurira ko ibintu byo kwibagisha mushaka kongereza imiterere yanyu uko Imana itabahaye bigasa ibintu byiza cyane abenshi banabifiramo abenshi bahura n'ingaruka zitandukanye uko iminsi igendera hera ni uvuga ngo uyu mubiri wacu Imana yatwihereye nk'umutungo uyu mubiri wacu icyo ukeneye cyose progress yose ukeneye kuba umubiri urayironka byose muri siporo muri side gym ndetse n'ahandi hantu hatandukanye byose birakorwa akarorero nk'uruntu nicaye ko uruntu ku bakobwa vraiment mukunda kujya kwibagisha uruntu bakora n'iki gihe mu byita ngo ni nyashi bivanye na pressure abahungu baba basize ko ngurabona nta nyashi ufise nta bisusu bishimye ufise akarorero uruntu nicaye ku nyene urakora ibisusu utarinze guta amafaranga menshi za miliyoni n'amatike kujya kwibagisha ukaba uri kurikurura n'ingaruka utazoshobora kuvamo reka ntamwe baramutsa bakunzi ba Tresor Talks Tresor Family je nkuko bisanzwe ni Tresor nkuko bisanzwe twama twabazaniye abashitsi abatumire badasanzwe kugira ngo tumenye ibintu bidasanzwe ibintu bishasha mu buzima tumenye utuntu n'utundi reka renda mwakanya nawe abidondore kugira ngo dutangwe tuzinanye ndazi tuza kumumenyera ko byinshi akanya ni gawe murakoze twakira kwishene yanyu ya Tresor Toka maze kubashimira cyane ku mazina ni Abe Mateo tugiye kubana hano umwanya munini utari muto cyane ndetse turaza kugira ibyo tuhungukiye mu buzima bwacu tubayemo especially ku magara yacu uko muvyumva umushitsi cyangwa umutumire yamaze kwisanga sinavanya muri studio kubona muri studio outside turi muri studio twagiye gutembera muri side sport yamaze kwisanga so hari ibintu abajene babarimo muri ino minsi ni ukuvuga yuko usanga umuntu ari okipe na telefone akaguma tuvuga yuko asanga nta karabuja aguma muhira aguma aryamye mu gitanda tukibaza tuti none ivyo bintu bizodushikana hehe muri ino terambere turiko turashaka twese muri rusange la fois passée nari nicaranye n'abantu bakuze abantu baturi imbere mu myaka banashima banateye imbere mugabo bakaguma bagaruka ku kintu cya siporo niyo mpamvu byanteye kuba curious kugira ngo nshobore kuza ngaha muri side sport ndawe naho ngene biba vyifashe bibaza yuko biba biva kuki kugira ngo umujene ashobore kuguma mu gitanda kandi tuzi yuko umujene ashobora kugira inguvu akaza muri circulation kone ngaha muri sport unibaza ko biba biva kuki ni kuvuga muri iki gihe ikintu cya mbere noshikiriza nuko abajene bubu n'ibintu ntibagishaka gukora abajene bubu ko batagishaka gukora batwawe n'izi mbuga social media umujene arifata akirigwa scrollinga umunsi wose udahera ukamubaza umunsi uheze wakoze iki akabura na kimwe nuvuga ikintu cya mbere mwokora tuje muri side y'abagabo uri umugabo ni nk'uvuga bisaba ko ukora ikintu kikwibutsa ko uri umugabo umunsi ku yundi iyo utagiye mu kazi kubita upompaje ubu nibuka ko uri umuntu w'umugabo kuri side y'abakobwa turabazi n'abantu baba bari muhira kenshi bobo novuga kubera umwanya wose bari mu bintu by'akazi bobo biranabafacilita paraporo y'abahungu so
kuri ico kintu rero cy'ukuntu abajene muri minsi bihaye social media vyatari ni ntango yuko bariko barica screen yabo, sanga umujene umunsi uraheze ntakanakoze gatuma shape yiwe igaragara neza. Mbona uvuga ko akenshi biva ku bunebwe mugabo araronde barabona ingaruka yawo. Nk'uko muvyumva bamaze kubabwira, twamaze kwinjira mu kiganiro n'izina none nk'uko abantu bo bavuga yuko yojenga sinoterura ivyuma cyangwa sinogira agasiporo bitwaje ngo ibikora abasekirite, kubera ni ibintu bimaze igihe bisirikira ngo guterura ivyuma ngo ni ibintu ngo vy'abasekirite canke abantu bashaka kwemeza inkumi muri rusange. Ivyo navyo bivuga ko iki nk'umuntu asanzwe ari muri iyo kategori y'abantu bigorora imitsi bakoresheje salle de sport gym muri rusange? Ikibazo ciza cyane ni kuvuga ibintu bijyana n'amasiporo abantu bagiye babiha igisobanuro kitari ico bivanye n'ivyo abantu novuga nk'uko baba bakwiye kwisobanura. Icambere hari umuguri bavuga ko gukora siporo uri kushaka gushowinga off mu bantu, hari abavuga gukora siporo bivanye na kategori abashaka kugira nte, hari abashaka kwemeza inkumi, hari abashaka kugirana ni nubwo muri rusange kwa bigisobanuro kitari ico, swate ngo ushaka kwemeza abakobwa, swate ngo ushaka kuba ngo mu bodyguard, swate ibintu nk'ivyo bijanye n'ivyo nyene. Muga muri rusange ukuri guhari nuko gukora siporo cambere kuja muri gym nubwo uvyuka mu gitondo ukivyuka ushobora kwita pompage 5 10, iyo ni siporo bikubita ko umugabo umunsi ku yundi, si ngombwa uje muri gym. So ni kuvuga icyo gisobanuro babihaye yuko gukora siporo ari gushaka kuba bodyguard cyangwa gushaka kuja kwemeza abakobwa n'ibindi bisa nk'ivyo, no kwihenda kuri mu rwaruka rw'imisi especially nk'iki gihe. Avuze yuko abantu batari bake bagiye barabura igisobanuro kitari ico. None siporo muri rusange en general yari ifise akamaro kahe kugira ngo n'ejo bundi niwo muntu atarazi what happened in this side ashobore kumenya amakuru menshi kuri ibyo? Ni kuvuga ngo siporo muri rusange kugira amagara meza, ni gufasha amasozi zawe kwiyubaka, ni gufasha umubiri wawe kuguma uri health, ukirinda ubwo buntu bw'ubugwaragwara bwo gufata umunsi ku yundi, kandi wari ufise ukuntu wovyirinda mbere bitanagusavye n'uburyo bwinshi. Ni kuvuga ngo uko ugenda urakura niko amasozi zawe zigenda kuziyongera, kandi ko amasozi zawe ziyongera ni ugenda itakaza abasuda b'umubiri bagenda bagabanura. Rero the way uja muri gym niko wongereza inguvu abasuda bawe umubiri, uzogera kuba umuntu w'umutama, za masozi yongereza ukiri muri ya myaka yo kubikora aba arizo zigaruka zigufasha. Amagara yawe aba ameze neza, wiyumvira neza, utekereza neza, mbere akenshi bakwinze kuvyita ko ari self confidence, uba wumva umeze neza nk'umugabo akwiye. Tugiye kuri gakondo no bavuga ati umugabo wa kera yategezwa kuba ari umuntu w'umugabo yuzuye afise igihagararo, naho ubu usanga batwawe n'izo mbuga nko twatanguye tubivuga, umuntu w'umujene w'imyaka 20 akadangako, umuntu w'umujene w'imyaka 20 simubone no bisigura muri rusange, ariko aho mubaye mu micungararo hirya no hino mwamaze kubona yuko umwana w'imyaka 10 kuzamuka usanga yatangiye kuzana akantu kakada, wamubaza ibi n'ibiki muri Afrika bamaze gutraininga yuko umuntu bwose umuntu gufungura neza. Okay, kubyibuha mbe mwari musanzwe muzi yuko ari gufungura nabi, gufungura nabi mu rusange. Jya muri siporo ntacyo bigusaba, nta mafaranga menshi bigusaba, uri umugozi usimba uri muhira kubita pompage, ni ibintu byoroshe biri easy byatari. So ni kuvuga ngo kwanza nk'akarorero nkajya ukivyuka mu gitondo hari ico abahinga bakunze kwita discipline. Ukivyuka mu gitondo ushobora gukubita udusiporo, udupompage, udupull up before yo gufata douche,
and then bituma umunsi wawe wirirwa umeze neza, ukamenya gupanga utuntu twawe, umutwe ukaba umeze neza, ukaba wiyumvira kuri ya level novuga ibihagije, kubera ko iyo ukoze siporo ukivyuka kuri amasaha ya mbere atari ikindi kintu na telefone utarayugurura, bigufasha kumenya gupanga umunsi wawe neza, umunsi wawe ukirirwa umeze neza, ivyo bahinga kunze kwita discipline, to discipline yourself. Nuko hariho n'abandi bantu usanga bavuga ngo siporo yoba yaragenewe igitsina gabo gusa, mbe vy'ukuri yoba yagenewe igitsina gabo gusa canke yoba yagenewe abantu bose? Wewe ku ruhande rwawe bimeze gute, uvyumva gute? Ni kuvuga ngo siporo, iyo tuvuze siporo nta muntu n'umwe yimiriwe siporo. Siporo muri side zose, igitsina gore, igitsina gabo, tutisunze mbere n'imyaka ngo siporo ngo ushobora guhera ku imyaka naka ngo uduga, oya. Siporo ni kuri bose. Ushobora gutanga akarorero nk'uko wari uvuze ngo siporo agena abantu b'abagabo gusa, abagore ntibarimwo. Ni kuvuga ngo muri iki gihe tuvanye uko ibintu tubona muri societe tubayemwo, abantu b'abagore benshi akunda kwidogerwa n'abagabo babo. Umugore uragiye kumutongoza mukiri muri ya myaka yanyu yo kureshareshanya, afise shape imeze neza, afise ikibibero, uwo wamushimiye kanaka, mugabo mwamara kugira mariage uko yitaho ukimuresha akaca avyibagirwa motife uyamaze gushika kuhangira arashaka ryo kuronka umugabo. Okay, yakagombye kuba yabandanya akabandaniza aho yarageze shape kanaka ntayitakaze. N'imisi yo usanga abagore bazanye inda zigera ino, yavyibushe uko ashaka itamaringanuko, ivyo bigatuma wa mugabo wawe uri yuko womenye kumanaginga neza, uko yagutangwa gukunda aba ariko abandi bagukunda, bigatuma yiruka muri za nkumi zicitaho umubiri wabo, za nkumi zikibasha kumanaginga umubiri wabo. Ivyo usanga muri imisi biriko bizana injyane hagati y'abubakanye, we nagukunze umeze uko none umaze kuzana forme nagukunde si ugifise. Muri rusange nanyishe kuri ico kibazo bakuze kwibaza yuko siporo irehengamiye ku ruhande rw'abagabo gusa, abagore batarimo. Muri rusange n'abagore bakeneye ko bafise shape imeze neza. Ivyo bintu tuvyinjiyemwo ntitwabimara. Nibaza twabitegurira nk'ikindi kiganiro, urumva ico ni ikintu cyo kudevelopa kinini. Mugabo rero anatanda twese dusubira inyuma gato, hariho n'abandi bajene usanga ico kintu bitaho iyo siporo, mugabo akagenda baradebukirwa buke buke, ugasanga ntibariko barashika kwihangiro bihaye. Ni kuvuga ngo bivanye ivyo warumbaye atabajene bihangiro, ibyo ushobora gutangura kugira kuri discipline kanaka, and then iryo hangiro hacindwa imwe indwi zibiri babivamo ugasanga badebukiwe. Ni kuvuga ngo nk'uko twatanguye tubivuga, social media zaje kuyica ibintu byinshi cyane. Social media si ikintu ciza cyane, especially nk'iki gihe turimo, kuko icambere zikubuza kwitekerereza, zikubuza gushobora gufata imyanzuro kanaka. Novuga muri rusange social media n'ahantu abantu baza gufekinga ubuzima, and then nawe ushaka kujana navyo uri kusigara inyuma cyane. Ni kuvuga ngo rero akenshi umwaka utanguye abajene barihangiro ati umwaka tuje muri side yo muri gym cyangwa gushaka kubaka umubiri, ati umwaka nzokubaka ibinibi, umwaka nzokora ukuboko kungana uku, umwaka nzokora abdomine. Mugabo yabitangura indwi indwi zibiri akaca adewukirwa. Kubera iki? Biva kuki? Icyambere biva ko nuko discipline, uko abahinga bakunda kubivuga, kuba udafise discipline nayo si vya bintu tumenyereye mu micunga bavuga ngo umuntu ntandera afise umuntu kumenya. Hari discipline ijanye n'ibintu by'imyidagaduro muri rusange, ubuzima bwo muri siporo, ubuzima mu football n'ibindi bintu bitandukanye bijanye na siporo. Ikindi kintu cy'abavuga, hari ukuntu naho gitangura abantu benshi bavuga ngo niwe ya nyungu, and then nta kindi n'indwi zibiri wa muntu yavuga ngo niwe ya nyungu, ngiye kubaka umubiri, ngiye kugabanya kada, ngiye gukora ibintu n'ibi, indwi imwe yabikoze ariko umurindi ushimishije, indwi ya kabiri mugabo indwi ya gatatu usanga yadebukiwe. Kubera iki?
ntazi icyatumye nawe nabijyamo, ntazi icyatumye nawe n'iryo hangiro. Niyo mpamvu rero nzi discipline ikintu cya mbere gikomeye cyane, ndetse si ubuzima bwa siporo gusa, no mu buzima busanzwe, mu buzima bwose ubayemo, discipline ikintu gikomeye cyane. Iyo ushaka rero gushaka gukipinga discipline yawe uba warihaye, ati umwaka nshobora gukora ibi, umwaka nshobora gushika kuri ibi. Icya mbere, iyo utari umu influencer, iyo utari umu model, mu social media wigabaniriza umwanya usanzwe uriha ku munsi, umwanya umara ukora scrolling, ibyo bintu bigabanya. Iyo usanga atari ku kazi kawe, utari umuswimmer, kuko nasanze niza kwica ihangiro ry'umuntu aba yihaye, especially n'ibintu bya siporo by'amajimu n'ibiki. Tumaze igihe tubona ku mbuga nkoranyambaga no mu buzima busanzwe igihe duhura nabyo, tukabona abakobwa bagenda bibagisha kugira ngo bongereze twavuga forme cyangwa itaye kugira ngo bikunde baboneke neza. Ivyo bintu haravyo bihuriye na siporo neza cyane. Ni ukuvuga ngo bashiki bacu hombe nk'impanuro tangurira ko ibintu byo kwibagisha mushaka kongereza imiterere yanyu uko Imana itabahaye, bigasa ibintu byiza cyane. Abenshi banabifiramwo, abenshi bahura n'ingaruka zitandukanye uko iminsi igendera hera. Ni ukuvuga ngo uyu mubiri wacu Imana yatwihereye nk'umutungo, uyu mubiri wacu icyo uba ukeneye cyose, progress yose uba ukeneye kuba umubiri urayironka. Byose muri siporo, muri side gym ndetse n'ahandi hantu hatandukanye, byose birakorwa. Akarorero nk'uruntu nicaye ko, uruntu ku bakobwa vraiment mukunda kujya kwibagisha, uruntu bakora n'iki gihe mu byita ngo ni nyashi, bivanye na pressure abahungu baba basize ko ngo urabona nta nyashi ufise, nta bisusu bishimye ufise. Akarorero uruntu nicaye ku nyene, urakora ibisusu utarinze guta amafaranga menshi za miliyoni n'amatike kujya kwibagisha, ukaba uri kurikurura n'ingaruka utazoshobora kuvamo. Uru nicaye kuri na karorero ka hafi, urakora ibisusu ukaba ufise ibibero bimeze neza cyane. Abahungu bawifuza kwemeza cyane ibyo bawifuza byose muri gym birahabonekera, utiriwe ujya konona amagara yawe, utiriwe ujya novuga muri rusange ni kwangiza ubuzima bwawe Imana iba yaratwaye. Ikindi mucyo mubwira ko mumenya ubuzima dufise, umubiri dufise ni umwe gusa ntusubirizwa, ni umutungo Imana kamere yatwihereye. Rero menya ku managinga, utiriwe ujya kwibagisha urareba ngo shaka ibi byose muri side gym birakorerwayo ku mafaranga make cyane, utiriwe usesagura za miliyoni zawe. Amoko bakobwa muba mwifuza gutangura gukora, nyambari imunda, nyambari ibisusu muba mwifuza, byose turabafasha uko mubigerako ku buryo progress yawe ibishimishije cyane. Nuko kuri nation yacu turakunda kuvuga ku kintu cyo kwiteza imbere, tukajyana mu yandi mantuze ya tukajyana mu yandi mantuze ya tuvuga yuko mu yandi makaye atandukanye, tukayavuga ko twitone mu minsi iza tuzotangura kugira amavizite mu bindi bintu bitandukanye kugira ngo tubibone, tumenye byinshi, tudekuve wanashaka Afrika cyangwa isi nk'uko bisanzwe, tubona tumenya ibyiza byayo. None siporo nta kandi kantu yodufasha mu iterambere ryacu. Ikindi kibazo cyiza cyane, siporo mu bisanzwe iyo bavuze siporo ni ikintu cyagutse cyane. Siporo iragutse, ikubiyemo ibintu byinshi. Cyambere siporo hari abayigira akazi, kakaba akazi kabo ka minsi yose. Ushobora kuba uri umukoca ukocinga abandi uko bakwiye kwitwara, ushobora kuba uri umubouncer, ushobora novuga biragutse ibintu byinshi cyane. Igishimishije cyane ni uko siporo iyo wayikoze neza ukiri mu myaka yawe yo gushaka kwitunganya, kubera ko abahinga kuvuga ngo ubuzima tubayemo uno munsi nibwo tugena ejo abo tuzoba turimo. Ivyo ndi watanguye siporo kare bizogufasha rero mu kuko ntawe uzi isi izomushira, swati ushobora kwisanga mu kiyedu guterura amabuye, ushobora kwisanga mu bintu gusa bintu kamembe nawe waraciye muri siporo wakoze gym
mba ibintu biza kukorohera cyane. hariho n'ibindi twavuga yuko aba bageni ari abanebwe, ahubwo ugasanga bariko barakora ku iterambere ryabo nk'uko tubihimiriza natwe arivyo turiko turajamwo kugira ngo dutere imbere, n'ejo bundi ntituzobe dusaba umunyu canke isabune, naho ugasanga bariko baribagira siporo. none abo nabo bababwira akajambo kamwe cyangwa siporo n'amafaranga. Siporo ni ubuzima bwiza, siporo ni bonne sante. Rero sinumva ukuntu uzoshira imbere guhiga amafaranga, sinumva ukuntu uzoshira imbere kwiruka n'ubuzima busanzwe bagire amagara yawe, kubera ko iyo byose tuba dukora umunsi ku yundi bigaruka kwa amagara yacu, bigaruka kuri sante yacu. Rero n'amafaranga ushobora kubona ngo woyirukamo cyane mbere ukaronka n'ubutunzi uba wifuza canke bwahoze ari indoto zawe, muga mu gihe wibagiye kwita ku magara yawe, mu gihe wibagiye kwita kuri health yawe, y'amafaranga waruhiye imyaka 20-30 ni hamwe usanga kugaruka uyivuzamo. Hari hageze yuko y'amafaranga wakorera tangura kuyarya wishimye, uyajyana n'abawe, ufise umubiri umeze neza, ufise ubuzima buzira umuze, ariko ugasanga n'uwo mwanya utanguye kuyivuzamo kuguru bakumanitse, urwaye igisukari, za diabete n'ibindi bigwara nyene biba vyatewe n'ukuntu utashoboye kwita ku magara yawe ukibishoboye. Izo nkurikizi zikunze guhura n'abantu novuga ko ari abantu badukuriye, hari ukuntu bafokasinze ku mafaranga gusa bibagira gufokasinga ku buzima bwabo. Ubu hageze yuko bajya amafaranga yabo ahubwo bari ku misego, kuguru kuramanitse, bari mu maserumu. Kubera iki? Bafokasinze ku mafaranga gusa bibagira gufokasinga ku buzima bwabo. Ubuzima bwacu ni umutungo kamere Imana yatwihereye. Yumva rero mu buzima uronka rimwe gusa butarampraswa, yumva rero iyo bwanjanjwe ko ntibugaruka. Ikindi cyo bomenya, siporo ni ahantu urira n'abantu benshi, siporo irakreye ubucuti n'abantu benshi bo bava hatandukanye imihingo yose, kuko bakunze kuvuga ngo abantu niko kazi. Mu gihe rero washoboye kujya hakorerwa amasiporo, haba kwiruka, haba muri ibi na biriya, uhuriraho n'abantu kandi abantu nabo niko kazi. No bivuga nk'uko wagiranye ikiganiro cyiza, reka duhoraheze ndagushimira kuba wemeye gufata uno mwanya wawe. Ndabona yuko nagusanze muri siporo kandi sikuva mu bintu twari twavuganye, ntibakungene washoboye kuza tugakorana kugira ngo dufashanye kumenya utuntu tumwe na turiya muri ino si turimwo. Reka ndagushimire, Imana iguhezagira. Mugabo anatanda yuko banza ubwira akajambo kamwe abakunzi bariko baradufukira ba Tresor Talks hamwe n'abantu bakunda siporo muri rusange. Abakunzi mukunda siporo, cyane namwe ndabashimiye umwanya wanyu mwafashemo kwikana ikiganiro. Ikindi nacyo, uwo ni mwene wacu, uwo ni brother, sinovuga ngo yangoye, oya, ibi ni ibintu biba bikenewe mu buzima busanzwe, ubuzima tubayemo no gufashanya. Kandi message yanjye ndizera yuko uno munsi ashobora kuba abantu 1, 2, 3 ishobora gufasha. Ivendo n'ubwo y'umuntu umwe cyo kinaba ari igikorwa kinini cyane. Namwe ndabashimiye ukuntu mwiyumviye yuko mushobora gushikana ubutumwa bwanyu ku bantu batandukanye. Niki ni gikorwa cyane cyiza mwakoze, turabashimiye. Ndibaza nkamwe abakunzi bacu bongeye gusubira kugukenera, woshobora gufata ubundi mwanya ukagaruka. Nkuko twari turabivuga, mu buzima tubayemo no gufashanya, abantu turagiriranira. Umwanya wose wonkenera vraiment atakifatiriye tukoza tugakorana, twashishikara kubereka uko dukora, uko bikorwa, tukanafashanya tukabereka uko botangura ibintu byinshi, ndetse n'ababyifuza yuko twotangura gukorana. Nimero baza kudushyira munsi kuri screen, ushobora kuduhamagara tugatangura gukorana, ubuzima bugashirika kuba bwiza cyane. Hama ndabasaba kugira subscribe
share na like hamwe na comment kugira ngo tubandanye dukuza ino chaîne yacu kugira ngo ubutumwa dutanga canke gire kuri ibiganiro byacu bishike kure bibandanye bihindura societe niyo ntuzeya niyo hangiro twihaye. Murakoze cyane naho butaha bakunzi ba Tresor toka turabasavye n'umutima ubikunze mugire subscribe share partage na comment Imana ibandanye kuduhana umugisha.